Yes, turi muri festival umukozo festival ni sabukuru ndangakaranga. Bano muri nkunda abantu bagira akaranga gusa. Uyu ni Alfred kumwe wo mugwi nkunda abantu. Tugushimiye cyane ko twaganiriye kandi tubwira byinshi cyane kandi byiza. Ndabashimiye namwe ko bamwe amaheka no kanya ko kuvugana na mwebwe. Yego. Yes. Yes, dusubire kandi mu kanya gato More Time TV iri hano. Twahuye n'umuririmbyi akaze cyane yitwa Olga. Abantu bamuzi baramuzi, ni umuntu abikora neza kandi akaba ari no bari mama invite bakomeye cyane ngaho muri iyi festival. Wiyumva gute nka wewe gushika ngaha wiyumva gute? Bandaryohewe kwani n'iteka rinini yakubona baratwiyumvira bakadutumira nka Cool Band kuko byose ni ibintu byorganije, ibintu novuga ko ari traditionnel. Urabona basizamo akazi ko gutamba uraza amayayi sindi umurundi kazi nk'umurundi akamotera abarundi batamenyereye ko ibintu bya festival ntibimenyereye ngaho mu Burundi, wobabwira iki mwaka kanya nk'abarundi muno mwanya? ubona nk'iki ubona ko bimeze neza, hari ibintu bisa neza vraiment. Novuga ko bobija ko ari benshi cyane bikagwira abarundi nyene tukagira ibintu biri bishushe nk'ibi birashye cyane. Ego biraryoshe kandi murabona yuko haraje abantu benshi, ndabonamwo harimo n'abazungu. Muza gukoresha ururimi kirundi canke hariho izindi rimi mwateguye? Nkacoge nka Cool Band twavuze yuko twakugira nka 90% n'imo kirundi muga kubera n'aba étranger bari ngaha bivange, donc iyo 5 y'igifaransa 5 y'icongereza. Ego Olga yaje yaberewe cyane, urabona yuko yaje yavyiteguriye, urabona ko ari sexy. Vraiment wari wagerageje, wagiye muri salon kugira bagupensure cyane? Oya binende imbaranye neza ariko bisa neza cyane. Olga uraberewe. Merci beaucoup. Reka tubashimire cyane. Ego namwe murakoze. Wowe urimo wagwize umugwi nkunda abantu ariko kandi usigara wenyene mugenzi wawe Alfred Ritavye Imana. Uno munsi uri hano mu gitaramo cyangwa muri sabukuru bise umukozo festival. Si ubwa mbere witabiye ama festival. Amatudusumira umaze kuja mu bihugu nka byose by'Iburaya, waragiye mu Bushinwa, waragiye muri Allemagne, waragiye mu Faransa, waragiye za Canada, waragiye muri mu Japan, waragiye muri Brazil, Rio de Janeiro. Aho hose mariko murakora ibiteramo cyangwa mariko muramenyekanisha akaranga k'igihugu. Uno munsi uri hano muri umukozo festival i Bujumbura, uvyakira gutiga Alfred? Jewe mu bisanzwe ndagushimiye cyane kubona uvuze ivi nakoze byose. Nashaka ndagukebure gatoyi, hafuye Bernard mugabo hasigaye Alfred ariwe ndiko ndavuga ngana tuba turi mu mugwi nkunda abantu. Kuba ndi mu mukozo festival nabyakiriye neza kubera yuko twese tuza kugerageza gukoresha ibintu by'akaranga, ibintu bigaragaza imico y'igihugu, ibintu by'imico kama muri rusange, ariko tuza kwerekana ibintu twese by'imico kama. Je nabyakiriye neza kubera yuko kuba natowe mu bandi kugira ngo nerekane ikintu nshoboye. Nzi narijya benshi bari bazi yuko Bernard kuba yarapfuye yari hasajyanje ko ataco noshobora, mugabo no musi ninga kugira ngo ngire ico nerekana kugira ngo abantu bose babone ko jewe nubwo Bernard yapfuye Bernard bahasigaye kandi umugwi nkunda abantu nubundi ukiri umugwi nkunda abantu kandi ugikora nubunye ukiriko ugikora kandi ugifite za nguvu warusanzwe office. Yego biga koko mwebwe umugwi wanyu mwarigeze mubita izina cyangwa nkunda abantu kubera indirimbo yanyu mwakoze ikiramenyekanya yitwa nkunda abantu? Botega umugwi wacu ntiwigeze witwa izina, ahubwo indirimbo twakoze niyo yatumye twitwa izina kubera indirimbo twakoze yitwa nkunda abantu. Muri album twakoze twayise nkunda abantu, harimo indirimbo nyinshi cyane zaramenyekanye, mugabo indirimbo yamenyekanye cyane ni nkunda abantu. Rero twitwa nkunda abantu bivanye no kuba abantu baradukunze bakunze niyo ndirimbo nkunda abantu. Ubunye aho nciye bazi indirimbo yanje Alfred ntibamuzi ahubwo bavuga nkunda abantu. Yego kubera iyo ndirimbo bisanzwe dusanga rero iryo zina
kubera cyatazwe n'abantu cyatufata ko nyine ko ari nkunda abantu iminsi yose uno munsi nibwo bwa mbere mwebwe nka nkunda abantu mugiye mu gitaramo nk'iki muri festival nk'iyi byari bigamije kuba mu Burundi mwebwe mugitabira amasabukuru nk'aya bose novuga yuko atari rya mbere ngiye mu gitaramo nk'ibi mugabo novuga yuko ari rya mbere nje muri sabukuru bita umukozo festival ahubwo ibereye mu Burundi nibereye mu Burundi ko festival ni isabukuru ni ikintu gikomeye cyane mu Burundi ni rya mbere ndabibonye c'est pourquoi mvuze ko ari ryo rya mbere ariyo mpamvu savye yuko nababiteguye yuko batuhagarikira ngaha ahubwo hoba ni na ntuze ikurikira igira kabiri ikaba ni rya mbere mu Burundi mugabo si rya mbere mu mahanga si rya mbere sohotse ndabimenyereye cyane mugabo gusa ku ruhande rwanje navuga yuko itoba ntuze ya edition ya mbere ahubwo hoba n'indi igira kabiri biravye ku miteguro yavyo urakabara ba podium stage n'abantu kumwe ko baraza racari kare bariko baraza urabona ubibona gute byakira gute ugereranije niyo hanze mu mahanga yo kunda byakiriye cyane kabisa nakukunda bibona ni ibintu bidasanzwe cyane kubona hariho podium nziza cyane n'abantu ndabona ko bariko baravyitabira kandi hariho bagize icyo bita separation ni kuvuga wewe uri VIP cyangwa umuntu asanzwe ndabona ko umuntu wese afise ahantu yicara ndi kuvuga yuko biteguwe neza kandi ariyo ntango ya mbere bisigura yuko intango igira kabiri hazoba akarusho kadasanzwe kabisa nukuri kandi birasa neza kandi urabona ko bisa neza nukuri kw'Imana twitegeye indirimbo zanyu zawe ryari canke album yindi ya kabiri ryari bo iri mu nzira iri hanko n'ubu nyine bazobona isohoka kubera yuko ni ibintu biri surprise te surprise kubera yuko n'abantu benshi ntibibaza yuko ari ibintu byinshi turi gutategura mugabo turiko turabikora bientôt soon haraza indirimbo shasha nese biratangaje yindi mu biratangaje irevre ndi kumwe n'umuhisi mugabo harimo akarusho warimbaye na Bernard indirimbo shasha yafi imyaka 2 yitavye imana byagenze gute mukora indirimbo byagenze uko nyine kuko yapfuye twayiteguye gusa twagiye tuyisohore mugabo ubu nyine nayisohore ndiko nategura ukuntu togira amasanamu mugabo urazi ko mfise management yanje ari we Bashir Dia niwe ariko arabifasha mu kugira ngo tugire ikintu gisohoka gisa neza bientôt kabisa kera sikera cyane turamuzi ko kuva mu myaka 2010 mwari kumwe muri Tanganyika studio none umunsi aciye manager wanyu of course none gashaho umuvyeyi wawe yakureze ndoshaka kumuta nibibaho umuntu usanzwe bavuga ati ngo ntutenga udutarotaro ngo intarotaro zasheshe no uwagukuye ahantu habi ufo kumukurikirana nubwo vyogenda gute mwita misi yose papa turazi dufise abavyeyi batandukanye dufate mu byo mu rugo asa umuvyeyi wawe yaraboregwa akaba atukana mugabo yarakuvyaye umwahira kuko yarakuvyaye Bashir turacari kumwe none umanya nino saha mugabo gusa kimwe nuko habaye gusakana kwatebaganya kubera uburyo tuja muri crise ya 2015 na studio yabo yarahiye hama n'ikindi naco turajana muri ibi vya coronavirus keshi dufise abapartene bavuye hanze bice birahagarara mugabo Bashir yatugumye hamande yatugumye ko nubwo ibintu bitagenda neza mugabo turiteze yuko bientôt biratangaje gira isohoke ndayivuze izina kugira ngo abantu bose bayitege ko igirize numva biratangaje kose kabisa Alfred yarakarimbo kandi jewe nkunda apari nkunda abantu ndakunda indirimbo yitwa agakumi kande wakita gute agakumi karaho agakumi karaho kacishe ko tumvise gato agakumi karaho agakumi karaho kamwe nasiga ibuhonga nyamucamwo rutaraza yumve yego umve nyumviriza nkubwire simbanira ndirimba dawe niwe yandiye uyamaye igisaza rukaya kimwe kivuna umugongo kimwe gikurura ninya nanje ngacura inimba ngo naho gacura iyindi nyumve yego umve
Yes, turi muri festival umukozo festival ni sabukuru ndangakaranga. Bano muri nkunda abantu bagira akaranga gusa. Uyu ni Alfred turi kumwe wo mugwi nkunda abantu. Tugushimiye cyane ko natwaganiriye kandi tubwira byinshi cyane kandi byiza. Ndabashimiye namwe ko bamwe muhe kano kanya ko kuvugana na mwebwe. Yego. Yes. Umaze kumaza surprise sibyo. Abone kubwira ubunyene byo bica bigorana. Bayita impondo. Murindire rero kuri scene. Nateguye ikintu benshi batari bamenyereye uno munsi. Ngira shikirize. Muraza kukibona vraiment. Sinokivuga kubera benshi bacha navuga yuko si byiza kuvuga inzira uza gucako. Yiko nibaze babibone baza kubibona no kuri. Ibitege byinshi nka turavye hari abantu benshi cyane kandi hariho n'abanyamahanga baje kurorera iyi festival. Murabona yuko iteguwe neza cyane gose. Nk'ikintu ikintu babwira muno mwanya nk'u Burundi abarundi ugerageje kuraba ama festival nibaza iri mu zambere. Ikintu uvuga uti vraiment ubona yuko ari akaryo keza ko guhayanisha ndazi gukundisha igihugu cacu abarundi canke abari hanze akantu babwira nakaye muno mwanya abantu batari ngaha mu kino gihugu bo abantu batari ngaha anya kandi basanzwe banzi ashaka ndababwire yuko bwa mbere yuko kuba ndi muno mukozo festival ibiro byinshi nateguye hari heze gihe nakorana no tuvuga ko twakorana yashengeye bagaca bibaza yuko umenga ibintu byarahindutse uno munsi nashaka ndabereke yuko hariho ikintu nateguye kigaragaza yuko nubwo uwo twari kumwe yashengeye hariho uwamusubiriye basi novuga niyo surprise nabateguriye hama muze kubona yuko haza kuba akantu bita collaboration ndaza kugerageza no gukora indirimbo b'amahanga atari izizi wacu kugira ngo tugire icyo bita tradi moderne nicyo nifuza ko baza kuraba kugira ngo babone ko ibintu byahindutse mugabo bitahindutse cyane mugabo nyiri wa wundi nyene cyane gose yego ugerageje kuraba nabantu benshi baje kandi stage nini cyane kandi ikozwe mu buryo bwa none urabona yuko bayiteguye neza bavuga yuko abantu bakunda kuduga kujya scene kugira ico bashigirije hari akantu babanza kwiha ava yuko baduga kuri scene uwe woba wihaye bo je nakimwe nihaye kubera yuko kakarorero je nagiye muri scene natangiye kugira kuri scene international yabareye muri Cameroon ni kuvuga mperuka kuba muri Rio de Janeiro muri Brazil nari kumwe na Rihanna nari kumwe na Beyoncé ndi kumwe na Alicia Keys ni kuvuga na masene c'est pas n'importe qui ashobora kuyijako mugo naco nihereje ni bisanzwe nakazi kanje n'umugabo wanje nabivukiyemo nabikuriyemo ndabimenyereye muri rusange kuba kuyihereza ni bisanzwe kuko nubwo nabandi kuri sene ndihereza ndanwa ndumunwe birumvikana mugo sishobora kunywa ndi kuri sene kuko noshakora amakosa bisigura yuko ivyo niko nakora byose soba ari inzoga canke ivyo nihereje mugabo ndi seriye nasho nihereje uretse gusa ko nihereza gusa agafana imbere bisigura yuko umuntu baza kubona hajyanye n'uwewe nyene wewe nyabwo apana uwo mask woba wiyambitse moni ya Alfred gusa ntabwo ari inzoga canke ico nihereje ni Alfred ninkunda abantu muri rusange reka ndabashimire cyane murakoze namwe cyane bakunzi bacu murabona yuko turi kumwe ibihangange benga mu gihugu cacu Alfred yaririmbye indirimbo nkunda abantu kuba batazi umuntu yaririmbye kumbure birashika reka tubabwire yuko yaje kutwereka ibintu bishasha twemere n'indirimbo kandi shasha yavuze ko yitwa ngwi bitwa biratangaje ya mu kwezi canke mu kundi kwezi mu bishobotse kubera kwishira mu kundi kwezi kandi ndashaka ko yosohoka muri kwezi nyene urabona ko turi mu ntango zo kwezi kwindwi ndashaka nyene kwiba muri kwezi nyene reka ndabashimye cyane ndababwire ngo ndabakunda cyane mubandanye mudukurikirana kugira ngo tubahe ibindi bishasha ciao ciao